Dutanguranye igice ca 14 na Claude umugabo wa Mireille yisabira kubonana n'umugore wiwe Mireille avuga ati ndabinginze mu mpuze n'umugore wanje naho woba umunota umwe wonyene woba ukwiye. Dave niwe yaracunze Claude kandi acumva ko Claude ahejeje kumubwira ko ashaka kubonana n'umugore wiwe naho woba ari umunota umwe kandi yarahejeje kumubwira ko hari bike mu vyo yaratanguye kwibuka. Dave yaciye abikoza bose wiwe Elias, bose wiwe akaba na sebukwe. Elias nawe akivyumva yaciye amubwira ati muzane bavugane nta ribi vyose birateguye. Isangemwo. Elias muri ako kanya nyene nawe yaciye asohoka ava mu cumba Mireille arimwo maze Dave ahuza Mireille n'umugabo wiwe Claude. Lynca yarahatekanye yikinira n'umwana wiwe Dave ari kumwe kandi n'umukozi wiwe bishimye. Muri ako kanya nyene Lynca yumvise telefone yiwe isona acara yitaba. Ayitavye wamuhamagaye yamubwiye ati ndagukeneye vyaka kanya nyene kuko ndagufitiye amakuru mashasha, amakuru atariho ivumbi. Isangemwo. Lynca aho nyene yaciye abwira se Elias ati papa hari aho ngiye ndagarutse, hari umwe mu basore banje ampamagaye ambwiye ko hari amakuru mashasha mfitiye, ngiye kumva ayo makuru amfitiye ayariyo. Lynca yaciye atora imodokari arihuta agenda yerekeza kuraba uwo musore wiwe amuhamagaye, ariko kandi mu nzira agenda Lynca yagiye aribaza ati none koko papa akomeje kwizera kuguma afungiye mama na Claude umugabo wiwe mwibanga mu buryo butemewe n'amategeko kandi muhira. Lynca acibaza vyinshi kuri ivyo yarashitse kumwe ahejeje kumuhamagara, yashitse amubaza ati nigiki kiguteye kumpamagara vyaka kanya? Uno musore wa Lynca yaramuhamagaye mwite Furaha. Furaha yaciye ahereza Lynca ku makuru ya sekuru na inakuru, ndavuga se wa Mireille na mama wa Mireille. Isangemwo. Reka ndagusubiza inyuma gato. Kumbe mu gitondo igihe bazana Mireille bamugarukanye kumufunga, Lynca yabwiye se Elias ati papa reka ndakwereka uburyo bwiza dutwaramwo mama. Lynca yafashe Mireille amufunga agatambara mu maso, amuzirika amaboko, aca mwambika ekuteri agira akamuvugiriza n'indirimbo, indirimbo atigeze akunda na rimwe, indirimbo atigeze yipfuza no kumviriza mu buzima bwiwe. Lynca yafashe mu ndirimbo zose mama wiwe yahora amubwira ko yanka abaniza mushirira ku murongo. Lynca yabikoze ukacagira akaduza na volume yose y'iradiyo. Amaze guheza ibyo acabwira papa wiwe ati papa duza ibiyo vy'imodokari twerekere. Elias yabonye umukobwa wiwe Lynca akoze ivyo arikanga acagira akamubaza ati Lynca noneho n'igiki gikurikira? Lynca yabwiye se wiwe Elias ati papa urabizi ko ata muntu n'umwe nza nizera. Aha nashatse ko tuganira mama atavyumva kandi atabona n'ibiriko biraba. Ibi ndiko ndabikora ndamwihorera ko kuba yaranyihakanye akananyirukana. Ariko papa uko ndamuzi mama sinizera neza ko ivyo ariko arabamwo ko atabibwiye basokuru. Wambwiye amajambo na buri kimwe y'ivyo bavuganye ejo mwijoro, nanje nikanzemo nagize ubwoba. Ndashaka tugende duce mu nzira mwazananyemwo nijoro unyereke hamwe binyegeje. Elias yaciye yerekeza mu nzira ibacani w'abavyeyi ba Mireille, ahageze yahatunze urutoki ahereka umukobwa wiwe barikomereza. Biganirira atacamira, Mireille nawe atabumva, atabona niyo bariko baramujana. Lynca amaze kuhamenya yaciye ahacungisha ijisho mwibanga rikomeye cane kuko yaciye ahashira bamwe mu basore biwe, abasore biwe bakuriwe na cane na Furaha. Muri aba basore bakuriwe na Furaha harimwo abo bita ba Claude n'abandi. Isangemwo. Lynca rero muri aka kanya amaze gushikira umusore wiwe Furaha, Furaha yamubwiye ati bose mu mwanya mpejeje kubona mwarujya rugo hinjirayo umupolisi, nagerageje kumenya izina ryiwe naritohoje sanga yitwa Zambiyosi, ariko nananiwe no kumenya icamuzanye, nananiwe no kumenya ico yaje gukora, ariko kandi aracarimwo indani. Lynca acumva ko basekuru batumye ko umupolisi yitwa Zambiyosi akabasanga muhiri wabo, atari bo bamusanze ku kazi ngo batange ikirego, yaciye amenya umukino bariko barakina uwo ari wo. Aho nyene Lynca yaciye abwira Furaha ati urakoze ku bw'ayo makuru musore. Furaha urabizi ko ndabahemba neza, nubahiriza amasezerano yanyu kandi namwe mukora akazi kanyu neza, komeza mu bacunge mumenye n'ibindi bariko barategura, jewe mbaye ngiye. Isangemwo. Lynca rero muri aka kanya amaze gushikira umusore wiwe Furaha, Furaha yamubwiye ati bose mu mwanya mpejeje kubona mwarujya rugo hinjirayo umupolisi, nagerageje kumenya izina ryiwe naritohoje sanga yitwa Zambiyosi, ariko nananiwe no kumenya icamuzanye, nananiwe no kumenya ico yaje gukora, ariko kandi aracarimwo indani.
Lynca acumva ko basekuru batumye ko umupolisi yitwa Zambiyusi akabasanga muhiri wabo atari bo bamusanze ku kazi ngo batange ikirego, yaciye amenya umukino bariko barakina uwo ari wo. Aho nyene Lynca yaciye abwira Furaha ati urakoze ku bw'ayo makuru musore. Furaha urabizi ko ndabahemba neza, nubahiriza amasezerano yanyu kandi namwe mukora akazi kanyu neza. Komeza mu bacunge mumenye n'ibindi bariko barategura. Jewe mbaye ngiye. Isangemwo. Ku rundi ruhande mu cumba kimwe Mireye n'umugabo wiwe Claude nabo batanguye kuganira. Claude agira ati Madame wonyibutsa ko nkuru y'uwapfuye yagarutse ko mbona inyuma y'ijya nkuru atamahoro twasubiye kuronka mu rugo. Ndashaka kandi umbwire Lynca niki kuri wewe. Ese ujya muhungu wewe mbona ariko arakorana na Lynca murapfiki canke se ninde kuri wewe? Madame jewe narengiwe n'ivyo ndiko ndabona n'ukuri. Elias kuri kamera zo mu rugo iwe avyumva navyibonera yarakomye amashara avuga ati umubajije ibibazo vyiza cane. Kumbe nturamenya ko nanje ndi mu gakino kandi ndi hano. Ibaze ko na Dave atamakuru mufiseko. Uzi Lynca wenyene kandi na wenyene utanguye gukekeranya uwo ari we kuwo wita umugore wawe. Elias yaciye avugira ku mutima ati reka ndagufashe Mireye kumubaza. Claude akiraha kirindiriye inyishu ziva ku mugore wiwe Mireye yabonye akandika imbere y'umuryango winjira acara agatora aragasoma. Amaze kugatora akagasoma yakabonye k'inyandiko zimubwira ngo baza umugore wawe Mireye ati ufise ububasha bungana gute bwo gushingiranwa n'abagabo babiri. Mubwire kandi ati erega kwiyoberanya ukikura mu kibanza c'ubuvyeyi sivyo bikugira inkumi kandi sivyo bigutera kurongorwa neza. Mubaza ati kuki wihakanye umwana wawe ukamwita uwo muvukana? Isangemwo. Ibintu bikiruko Lynca yahamagaye Elias kuri telefone amubwira ati Papa ndakeka ikibuga tumenyereye gukinira ko uyu munsi atari cyo tuza gukinirako kuko numvise amakuru amenyesha ko umwe mu bahagarikizi b'urukino yitwa Zambiyusi ari kwibutsa amategeko y'umukino abo duhanganye. Sindabizi nimba ari kubibutsa canke atari ko bamenyesha ubuza gutsinda mu buryo bwiza canke bubi. Sinzi ko ari mu buryo bwiza bwo kubibutsa canke ari mu buryo bw'igiturire. Mube mutekanye ariko kandi gato kuko je nanje ngiye kwimenyera impamvu umuhagarikizi yaje gusura abo duhanganye ahari bo bari kuja kumusura. Lynca yatanze ubwo butumwa mwibanga rikomeye cane buratambuka bugera kuri se aca yerekeza ku gipolisi gutohoza amateka y'umupolisi yitwa Zambiyusi. Isangemwo. Elias acumva ubutumwa bwiwe hawe n'umukobwa wiwe Lynca, ubutumwa bwiganziyemwo umuhagarikizi Zambiyusi yabutahuye nka nkama arabiye ku bihe bari barimo. Ivyo Elias yamenye n'ivyo Lynca yagiye gutohoza vyose ni mu gice ca 15 c'ino nkuru. Ino nkuru nziza ya Lynca. Isangemwo. Ino nkuru iracarimwo twumiza twinshi. Ino nkuru iracarimwo inyigisho nyinshi zitandukanye. Bakunzi ba Isangemwo Nawe, bakunzi na cane cane bino nkuru ya Lynca, reka ndabaramutse ndabipfuriza n'umwaka mushasha mwiza. Mutwihanganire no kuba ino nkuru yari yarabanje guhagararamo gato, ni kubw'imvo z'ibikorwa bigiye bitandukanye vyagiye birinjiranamo na cane cane ibikorwa vyunguka. Ivyo mwagiye muramenya n'ivyo mutamenye, ariko kandi dutewe ishema namwe no kuba mwakomeje muyitegereje ikaba yongeye kugaruka. Ikaze rero kandi mwese mwisangemwo kuko turakomeje. Komeza gukoresha code promo ya Isangemwo Nawe mu kugurura konti yawe ya 1xbet. Wandika Isangemwo Nawe kunyera bikora bibona kuri screen yawe. Code promo ya Isangemwo Nawe, amahigwe yawe muri beti. Erega amahigwe yawe nuko ekipe yawe yatsinze watigiye neza wariye. Code promo ya Isangemwo Nawe, amahigwe yawe muri beti. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.